byose ntuzobashimisha bose naho kuri neza ibihe byose. Fasha Burundi TV turabaramukije mwebwe mwese mukurikirana ibiganiro byacu, tubifurije amahoro y'Imana abasasagaremwe mu banyu no mu byanyu. Nkuko biri Fasha Burundi tubandanya dukora ibikorwa twiyemeje, igikorwa cy'igihugu, igikorwa cy'Imana, igikorwa cyo gufatana mu nda, igikorwa cyo gushigikirana, igikorwa cyo gutezanya imbere. Uno munsi turi ku munyokuru wacu Bitisho, aho ari mu bantu bagize umuryango wa Fasha Burundi TV, ariwe yari mu bantu ba mbere ikiganiro ciwe cyaciye kuri TV yacu Fasha Burundi TV, hama niyijanye gutyo oye hagize ikiboneka cyo mushigikira cyo muteza imbere yoza arifatikiza ko kugira ngo yifashishe. Hama amahirwe twagize adasanzwe nuko twatemberanye n'umuyobozi wacu nawe nyene yavuze ni urugendo rwo kwijana uko nyene nanje ntegerezwa gushika ndabe umunyokuru wacu ngira ico ndamubwiye, ngira ico ndamushigikira. Hama rero nkuko biri ahanyene mu Rugombo hakaba ariho ishira hamwe yitwa Anabu, nabo nyene bama bakora ibikorwa vyiza byibishemeye, ibikorwa byo guteza imbere igihugu, ibikorwa byo gufatana mu nda, bya bikorwa byo gusenyera ku mugozi umwe. Reka ndamuhe mikro wenyene umushinga ntayi wacu turi kumwe nawe nyene yidondore abahe idonido. Ndabaha ikaze mushinga naye. Ego murakoze cyane, hama nagira mbanze mfate akaryo ko gushimira Fasha Burundi TV kuko kubona igenekerezo ry'uno munsi yazindutse igendera umwe mu bakecuru bari basanzwe bafashwa n'ishiramwe Anabu, aho Fasha Burundi TV yatugendeye ubwa mbere. Twaragerageje kuvugana nabo turaberekera kubijanye n'ibibazo ibi na biriya bifise abakecuru bacu badashobora gusohoka, badafise ingufu zo kuja kwironderera, twisunze ibikorwa dusanzwe dufasha mu ishiramwe ryacu Anabu, aho dufise imfuvyi, abafakazi, abatama batagifise inguvu. Uno munsi rero reka dushimire Fasha Burundi TV yoyo yahagurutse n'umuyobozi wayo akaza ngaha mu Rugombo ku mutumba wa Mparambo ya mbere kuza gufasha umwe muri babandi twari twamwerekeye yuko bakeneye ubufasha. Alhamdulillah twe turashima, hama tukongera tukamutera intege, twongera dusaba yuko bitoherera ngaho kuko muri benshi aratanguye, ni vyiza cyane, Imana imworohereze akomeze ngaho kugira n'abandi bose twese tubashe kubikora, yaba Anabu yaba Fasha Burundi TV. Ku by'ukuri turashima intambwe tugeze ko, turakorana neza, ikigoranye turagerageza gufashanya, tugahana amakuru, ugasanga ibintu biriko bigenda neza. Nagira ndamuha ikaze umugenzi wanje Narijya asanze kuri tele, kandi nongera ndamwereka yuko nezewe cyane kuba ibyo twayaze bitabaye amasigarira cicaro, atanguye kubishira mu ngiro. Fadal karibu. Urakoze cyane nkuko bivuze ni mu barongozi ba Anabu. Yego niba twarana Anabu ngaha mu Rugombo ishira hamwe, nabo nyene bakora ibikorwa bimwe nk'abyo dukora kuko tumaze gutembera muri aka karere. Nibo bantu ba mbere twatangiye kuvugana nabo, baratwereka ati amara turufise abakecuru bacu bamwe ati muraza kubara bamwe, mukecuru wagize amahirwe dufata video yiwe ndavyibuka ico gihe. Yego hama Imana rero yakoze bivuga yuko yacanye, kandi dusaba sibwo bwa nyuma kuko hariho n'abandi bafite ibibazo bitandukanye, nawe nyine sibwo bwa nyuma kumufasha, no kubandanya n'abandi kumbura afite n'ibindi bomufasha bakamufasha, kuko n'uvuze afite ibibazo byinshi cyane bikomakomeye. Rero n'umuntu uvuga yuko yabonye video zacu avuga ati kuri Fasha Burundi hari abantu bashika nka batatu n'abatari bane, nshaka yuko umuntu harira agafashanyo kiwanje. Muri abo bane rero umukecuru wacu nawe nyine ari ku rutonde. Avuga ati reka twumushike ko dumushikirize akabasha kiwe, ku buryo umuntu uyu ahora amujeje amukurikirana n'umukobwa wiwe canke ugiko n'umukobwa wiwe. Izina ninde mama? Chimpayasi. Burya ngo warusanze ukora ibiki mu bisanzwe? Nacuruza. Wacuruza iki? Nacuruza ibiyoba ivyema bya senkani ijana. Sa warurangura nk'ivyanga sa ibintu uko biguma bitera byiyongera,
ndacuruza tukirangura indore 5 nayo ubu ni 25 kuduga. Ikidwere kimwe ni 25 wari ufata ibidwere nka bingahe? Urumva ibintu bikigendeka narafata nka 10 nkafata nka 20 uko ariko ubu rero urumva ko ibintu byaciye byogera numva ntabaciriyemo no kuvuga ico gihe yafata indwere 10 ni indwere imwe yagugwa amafaranga 5,000 aho umutahe wiwe uhereye bivanye n'ikibazo ca mama wiwe c'ingwara uyo mutahe ucurahera uhera indwere akirangura 5 ubu indwere igeze ku mafaranga 25,000. Sasa birumvikana rero nibaza rero muri fasha Burundi uyu muntu yavuze ati kuko nabivuze ari nk'abantu bashika 3 aya n'amafaranga ngana 150. rero uko angana kose dusaba yuko uraba ukuntu ukwisununu aya mahera asa yo kugura akanyama ngo ucuje ngaho ugura akanyama cyangwa ugura agakeke ngo reka twirire duheke mama cyangwa bya bindi urumva rero 150 n'amahera dushaka ko utangurirako kurondera umutahe nimba ari ibyo byema byiwawe uvuga ati reka nsubire ku byema byiwanje menyereye cyangwa nimba ari ibiki umva ni wewe rero icyo ubona yuko cyo kuza ku buryo umubyeyi atubura ko atamira akayi agakituntu duto two kujya urantegera neza mama rero uyafate neza utwara Anabu ari ngaha hafi azarakurikirana araba ukuntu ibintu bimeze yuko umugambi wabandanyije ko twifuza ko tugana tugwanye ubukene mu bantu ibintu byo gusabiririza ibintu by'ibiki tubigwanye twivuye inyuma urantegera mama rero nuko amfashe kuyaharura nimba kwiye mukuru wa Anabu abashikiriza nuko rero tugusaba rero yuko ugashyira ku mutima kandi ukabasabira uwo muntu yatanze imfashanyo yiwe kuko hariho n'abandi tuhava dutemberera bari Bujumbura bafite nabo nyine ibibazo bikomakomeye urumva rero murabe kumbure muza muramusabira n'abandi mubasabira Imana ibafashe kugira ngo tubibuke tugume tuzana intererano zitandukanye mwisonera abantu bave mu bukene kuko burya yego niko bimeze harure neza arabikwa kuhijana na 50 nimba tarenga arenza zo bara mahiko nimba tuga harure neza ndasawa tibaza yuko rero na byinshi twovuga atari bikorwa no kubana dusabirana ku Mana ko byose Imana nibikora nacyo twishoboza twebwe mpaka Imana yateguriye umuntu urabona je ndavye nk'ubu mama wacu video yiwe niyo yabaye yambere gushya kuri fasha Burundi ngo bari abantu bagiye bafashwe imbere yiwe muvuga amayigo yabo yarajya uyu munsi n'Imana yari yateganje yuko uyu munsi no baza kuraba bitisho n'agakemanyi kiwe niko bimeze rero ikintu cyose rero gishika ku mwanya yego nuko rero siziko wabujye murakoze Fasha Burundi TV nkuko mubibonye umuyobozi wa Fasha Burundi TV arahejeje gushikana igiseke yatumwe kuri umuvyi wacu ku munyokuru wacu hama tukaba duteye akamo wese uriko uradukurikirana ntugire amakenga yo kugira ijo fashije kubera Fasha Burundi TV tugerageza gutanga preve ya kijya gikorwa twatumwe tukagishikana ku mugaragaro atawajya wangure bitaciye mu gisaka ku mugaragaro izuba riva nyene igikemanyi uko twagihawe aruko tugishikana murakoze cyane Fasha Burundi TV tubandanye dushigikira abacu nabi wacu n'igihugu cyacu tugiteza imbere hama nkagira shikirize mikro nawe nyene umukobwa w'umunyokuru wacu ari umwe mu bana biwe agire ico atubwiye ndabaramukije amakuru yanyu neza niyumva gute kuri no munsi uri hejuru kuri Fasha Burundi TV n'abagize umuryango Fasha Burundi TV turashimye cyane Imana bahezagira muzo kwamana mutera gateka mufasha abantu batishoboye n'aba bagware mu nzu Imana bahingufu muzo murondera muronka mutera kamo Imana bahezagira muronka Imana bahereza ingufu zo kugera kuri aba batishoboye Imana bahezagire baruranye ku kazi kanyu
hama nirihe jambo ubwiye uyo yitanze atiziganya uyo yagize icyo akoze rwose kugira ngo agaseke kabashe Imana imuhezagire aze arondera aronka afasha abatishoboye n'abandi babagira ko Imana ibongerereza bazi baronka bitabaronka Imana ibagwirize wangazia na nuru ya Firdausi. Mwenyezi Mungu awape siha na nguvu za kwa mnatafuta mnapata, mkiwapigia ukelele Allah warahisishie. Murakoze cyane, reka mikoro tuyisubize kuri uyu mugenzi wacu nawe nyene akora ibikorwa by'iteka, bakora ibikorwa byo guteza imbere igihugu cyacu na bene wacu. Mbere nkabamboneyo akajyo ko gutera kamo nawe nyene aho uri hose yuko twokora iki gikorwa cyafasha Burundi, igikorwa cy'umutima, yuko twokora iki gikorwa cya Nabu duteze imbere igihugu cyacu nabi wacu. Ndaguhaye ikaze mtamu. Murakoze cyane. Uno munsi reka mbanze nshimire twebwe twagerageje gutegura indinganizo y'ishiramwe ya Nabu, kuko nimba hariho iciza fasha Burundi izoshobora kugira ucyo ifashije kuri aba bantu twagerageje kugendana nabo tubereka ati by'ukuri aho tugeza naha dushaka yuko hogira abantu badufata mu mugongo kuri iki gikorwa ciza, igikorwa c'Imana, igikorwa cyo gushaka yuko mu gihugu umwe wese aronka icyo afungura nkuko bisanzwe bivugwa na nyene cubahiro umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi. Hama tukongera tugashima bimwe bivuye ku mutima fasha Burundi, kuko biraboneka neza ibiyago twayaze igihe twabakiriye muri Nabu ntibyabaye amasigarira cicaro, kuko uno munsi ndazi umukecuru naho atavuga mugabo arumva, arafise bwishimwe nangere, arafise uburyohe jewe nsanzwe ndamumenyereye, arafise ingene aryoherwa aho ku mutima ndazi ko akanyamuneza. Nongera nsaba uyu mwana wiwe ntiyibaze yuko ayo mahera yahawe kugira batangure kuyafungura. Ayo mahera ntitwifuza yuko biba nka bya bindi misi 2-3 rimwe ngo amahera yaheze. Turifuza yuko ayo mahera amubera umutahe, amubera amahera y'umugisha, kugira ejo anabuniya cangaha izosanga umukecuru wacu atarira isukari y'amafaranga 100, atarira ubuyi bw'amafaranga 500, mu gihe fasha Burundi yakoze ibishoboka ikamuronsa umutahe. Nivyo nagira mvuge mu ncamake, nongera nshima bimwe bivuye ku mutima ishirahamwe fasha Burundi ukuntu ikorana n'ishirahamwe ya Nabu, na cyane cyane muri iyo ntara yacu nziza ya Cibitoki. Murakoze cyane. Murakoze cyane, turabashimiye bakunzi bafasha Burundi TV muri ko muradukurikirana. Nimba rubwa mbere uravye ibiganiro byacu two gusaba yuko ukora subscribe tuteze imbere igihugu ciwacu nabi wacu. Hama Nabu fasha Burundi TV twese nibikorwa biteza imbere igihugu cyacu, nibikorwa biteza imbere abi wacu. Nawewe aho uri hose, mwebwe aho muri hose, nimwiyunganganye 2-3 mugire ico mukoze. Iki gikorwa ni cy'umutima, si cy'uburyo, ku mutima gusa n'ubwenge, kandi iyo dushize hamwe byose bishoboka, byose birashoboka. Na karebara yamaze ngo ibigiye inama bigira Imana. Fasha Burundi TV tubifurije amahoro y'Imana basasagaremo mu banyu no mu byanyu. Murakoze. Nimeona fasha Burundi imefanya kitu kia lazima kia kunipumuzisha mimi, haitizami dini iwe nani, dini mbalimbali. None nshimira Imana ko bangaburiye muze muhore mu gihugu gutyo nyene abariko mukora tugira amahoro, kuko turakenye muri abavyeyi muze muradutabara. Imana ibahezagire muronke byinshi byo musigarana ibyo muduha. Murakoze, Imana ibahezagire. Bancumbire basha basigiye sigara ndagenda abana abantu banembereye. Imana ibahezagire agume baronga ingufu baze kundaba. Kandi umukuru w'igihugu igihe cyumva yogira icyo aterereye kuri iri shiramwe kugira ridushire mu dufate mu mugongo mu bintu bikomeye.